Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe TV na cane mwebwe abasanzwe mukunda mukongera mugakurikirana buno butumwa bwiza dusanzwe ducisha muri kino kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuruhanirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze muri ano majambo ngomba ko dusangira abonekana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice ca 24. Dusoma duhereye ku murongo wa 44 tubandanye tugeze ku murongo wa 47. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu asezera abigishwa biwe aduzwa mw'ijuru, arababwira ataya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe, y'ingene vyanditswe kuri jewe vyose mu vyagezwe vya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. Maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe, arababwira ati niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko kwihana no guharirwa ivyaha bikwiye kuvugwa mw'izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu. Munyemerere tugeze ku murongo wa 48 havuga ngo namwe muri vyabona byo kuvuga ivyo, Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, aya majambo nsomye murumva ko ari inkuru ziko ziravuga ku majambo Yesu Kristo bwiwe yabwiye abigishwa biwe cagihe ariko arabasezera agomba aduge mw'ijuru. Hanyuma kandi nizera yuko mwamaze kumva abemera Kristo Yesu, murabizi mwese abamwakiriye ngo ababere umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Turi mu minsi turiko twibuka ukuduga mw'ijuru kwa Yesu Kristo, aho yasubiye mw'ijuru, novuga ngo igikorwa camuzanye cyo gucungura abantu agisozereye. None rero ano majambo dusomye ne amajambo yabwiye abigishwa biwe igihe yagomba kudugwa mw'ijuru, nk'uko tuyabonye kandi nk'uko kumbure mushobora gushishikara kuyasoma mukaraba ingene yababwiye n'ingene yavuganye nabo. Aya majambo nagomba ngo dukuremo ijambo ntiduteba, nta mwanya muremure tuza kwamara. Ni ku murongo wa 45 niho ngomba gukura iri jambo, hanyuma turisengere ko umuntu agiyumvire ko arirabe, arigire igiwe, arigire umutwaro wiwe, kuko ibintu burya bikwiye kugira ico biduhitanije, bikwiye kugira ico bitwunguye, bikwiye kugira inyungu bitwonovuga ngo bituzaniye. Imana yacu nihimbazwe kugira ngo bitugirire akamaro. None rero muri aya majambo yose twasomye nabonye amajambo avuga ngo no murongo niwo navuze ko ngomba duhagaraho gatoya. Ni ijambo rivuga ngo maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, aya majambo atwereka yuko kimwe mu bintu Yesu yakoze ariko arasezera abigishwa biwe, mbere ngo yari amaze iminsi 40 abiyereka. Inyuma yo kuzuka kwa Yesu Kristo ngo haciye iminsi 40. Muri iyo minsi 40 sindabona igitabo kidondora ibyo yababwiye vyose. Ubutumwa bw'ivyo yababwiye ntibabuvuga ko, mugabo ngo yagiye akora ibimenyetso n'ibitangaza, kandi ngo ababwira ivy'ubwami bw'Imana, novuga ngo abishigikira ngo bibe ibihamye muri bo. Imana yacu nidutabare bibe ibintu novuga ngo bizima, batahuye bumva, kuko yarakeneye neza kubona yuko agiye abasize batari vide, abagiriye novuga ngo revision, hanyuma abasige biteguye neza kuzohagarara no kuzohava bashingira intahe Yesu. Imana yacu nidutabare. Ngaha rero tubonye kimwe mu bintu yakoze, ngo yabunguye ubwenge. Jewe n'iri jambo nagomba ngo muri kino kiganiro tugarukire ko mbere haba ariko dusenga umuntu wese agirabishe ko
birashoboka yuko nawe iki kintu hamwe wogishira ku munzani wosanga gikenewe muri wewe. Ivyanditswe vyera, aya majambo y'Imana, ibi bintu vy'Imana, bene data bakunzi ba kino kiganiro, ntibyoroshe gutahura, ntibyoroshe ko umuntu abigenderamwo, ntibyoroshe ko umuntu abishira mu ngiro, ntibyoroshe ko byinjira mu bwenge bwa twebwe abana b'abantu. Kugira ngo bikunde ivy'Imana byinjire mu bwenge bwacu, tubitahure, tuvyumve, hanyuma dushobore kubigendera, bidusaba yuko tugirane, bidusaba yuko habaho ubundi bushobozi bubitwumvisha. Imana yacu nidutabare. Bitabaye gutyo tuzohava dusanga turiko twiyumvira canke twifata, mbere twitwara nk'abavyumva, nk'ababitahura, mugabo tuzohave dusanga tutatahuye byo, tutumviye byo, uhava usanga twacakiye ibitari byo, tuvyinjiza mu mitwe yacu no mu mitima yacu no mu vyiyumviro vyacu. Imana yacu nidutabare. Gituma mvuga gutyo ni kubera iki? Ni uko ivy'Imana hatabayeho ubushobozi bwa mpwemu yera, hatabayeho kugira ubwo buntu n'Imana, ntiwovyumva neza, ntiwobitahura neza, ntiwobishira mu ngiro ngo bikunde. Imana yacu nidutabare. Kiretse habayeho, novuga ngo kuno kungurwa ubwenge kugira ngo umuntu bikunde abitahure. Imana ikugirire neza, Imana igushoboze, nanje shishikare nshoboze, twese dushoboze gutahura ibi vyanditswe vyera, ibyo twizera, kuko imyizerere iri kune iri gutanu, kandi yaba itari kune ngo ibe gutanu, ntihaba hariho kuzimira twirirwa turabona. Mugabo kubera yuko biri kune biri gutanu, niyo mpamvu twirirwa turabona babizimiriyemwo, biyumvira ngo barabitahuye, ugasanga ntibatahuye ivy'ukuri. Imana yacu nidutabara, ugasanga habayeho kuba manipule, ugasanga habayeho guhendwa, habayeho novuga ngo ubujanja, habayeho amanyanga, habayeho ubupfungakiwani, hanyuma umuntu akabifata akavyumirako, akiyumvira yuko ivyo afise ari ibinyakuri mugabo atari ibinyakuri. Imana yacu nidutabare. Kubw'iyo mpamvu rero nagomba ngo muri iyi minsi mikuru turiko turibuka ko tuvuze ngo twibuke ko Yesu Kristo yaduze mu ijuru, so uyu munsi wonyene dukwiye kuvyibuka imbere yaho, dukwiye no kuvyibuka inyuma yaho, na cane cane yuko ibi bintu by'iminsi n'amatariki vyovyo bishobora no kutaba vyo exactement, ariko mugabo ari umunsi w'icibutso ko vyabaye, ko vyakunze, ko vyagenze gutya. Imana yacu nidutabare. Rero nari nipfuza yuko kino kiganiro kigusigamwe uyu mutwaro, wumve wobwira Imana, wumve wobwira Yesu Kristo ngo nanje nyungura ubwenge mu byo gutahura ivyanditswe vyera. Hariho ibinsiga, hariho ibincangacanga, hariho ibyo numva ntatahura, birarengeye ubwenge bwanje. Imana yacu nidutabare. Ariko hamwe wonyungura ubwenge ukaduza niveau de compréhension, ushobora kubikomprena. Kandi hariho inyungu idasanzwe iri mu gukurikira ibintu wumva neza, iri mu gushira mu ngiro ibintu wumva utahura neza. Ico gihe nta uguhata, ico gihe nta wundi bisaba ko abanza kugira no kumotiva, kuko iki kumotiva nuko gutahura nyene ufise muri we, kugutahuza ivyo urimwo, kuko uri kurakora ibyo wumva. Imana yacu nidutabare. None rero mbega wumva wobwira Imana ngo hariho ahandi nipfuza kunshikana ku bijanye no gutahura ivyanditswe vyera. Uyu munsi ndiko nibuka, uyu mwanya ndiko nibuka ko Yesu Kristo
wapfuye ukazuka hanyuma ukaduga mu ijuru, mbega nkwiye kuguma gutya nyene mu bijanye no gutahura ivyanditswe vyera? Eka yahabanamba ngomba yuko undungura unduza ku rundi rugero wo kubitahura. Ibyo ntumva ubinyumvishe bitahure, kuko umwana w'umuntu wewe bivanye n'icamutumye ashobora kuntahuza ibitariro. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, abigisha turi benshi, abavuga ubutumwa bwiza turi benshi, abavuga novuga ngo basigura bakoresheje Bibiliya turi benshi. Mugabo nagomba ndakubwire ngo ugutahura kudasanzwe ukwiye kurondera n'ugutahura kutavuye kuri jewe jenyine canke na babandi bose, ariko gutahura kuvuye ku Mana. Imana igutabare ikuduze ku rundi rugero, ku rundi rwego rwo kubitahura, rwo kuvyumva, maze ubashe kubigendera no kubishira mu ngiro. Birashoboka yuko igituma wewe ugorana cane muri bino bintu vy'iyobokamana, igituma wewe uguma umeze nk'intumva, uguma umeze nk'ikigaba, birashoboka yuko ari kubera uri kurakora ibintu utumva neza, udatahura neza. Umunsi wovyumva neza bikinjira mu bwonko bwawe, bikinjira mu bwenge bwawe, woca uhinduka, kuko uko gutahura ko gushikana ko guhinduka rwose, hanyuma rero bigaheza bikagenda neza. None rero nano majambo tugomba dusenga Imana. Ndakwipfurije kuduzwa n'Imana ku rundi rugero rwo gutahura ivyanditswe vyera, kugira ngo ushire mu ngiro ibintu wumva bikurimwo, ibintu bizima, ibintu novuga ngo utigishijwe n'ubwenge bw'umuntu, ariko ibintu wigishijwe n'ubwenge buva ku Mana. Nano majambo simpave ndabarambira. Kino kiganiro ntitwifuza ko kimara umwanya muremure cane, ariko mugabo nizera ko wumvise umutwaro wosengera. Mbega wumva by'ukuri ukeneye yuko Imana yokuduza ku rundi rugero rwo ugutahura kwimbitse kuri aprofondi mu bijanye n'iyobokamana? Wumva wipfuza gutahuzwa n'Imana cane gusumba kubitahuzwa n'umuntu buntu w'inyama n'amaraso avyoriyanta mu nzira yiwe kubw'inyungu agomba gushikako? Canke wumva wobwira Mana ntabara ubintahuza? Nano majambo reka dusenga Imana. Tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. N'abahigwe abantu bagiriwe ubuntu n'Imana bakaduzwa ku rundi rugero mu bijanye no gutahura ivyanditswe vyera, kuko abo bantu ntibajana nyabahururu. Inyigisho z'ibinyoma ntaco zibakorako, inyigisho z'ububeshi ntizibafise kw'ijambo. Aba bantu n'abahirwe kuko ntibazimira, ntibazimiye, ntibazimira, ntibazozimira, kuko bakurikirana neza ivyo batahujwe n'umwami w'abami ariwe Yesu Kristo. Ariko n'abahombe, abantu batumva bogiriwe umutwaro wo kuvuga ngo Mana ntahuza ivy'ukuri, biba ari vyo ntahura, biba ari vyo nshira mu ngiro, biba ari vyo nkurikirana, kuko abantu bazoguma mu buzimire, na cane cane kw'inyigisho z'ibinyoma ziri muri bimwe mu vyavuzwe bizoranga igihe c'iherezo. Imana yacu nidutabara. Nano majambo usenga Imana. Imana ntiyipfuza kuba umuhombe, Imana ntiyipfuza kuba mu mugwi w'abagorwa, ariko Imana yipfuza kuba mu mugwi w'abahirwe. Abo nabo ni abantu badugijwe nayo ku rundi rwego mu bijanye no gutahura ivyanditswe, maze baca barashobora gukora ivy'Imana igomba. Erega utarabitahuzwa n'Imana, utarabitahura nk'uko Imana igomba, ntibikunda gukora ivy'Imana igomba, kuko ivy'Imana igomba biri ngaha nyene mu vyanditswe. Ibi vyanditswe vyera rero utarabitahura ntibikunda gukora ivy'Imana igomba. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cane ku bw'ano majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise
akavuze ngo mana ntabara wiza kw'imbabazi aha nahariya byarangoye ndakwingiza ngo wize kw'imbabazi hanyuma shoboza rero kugendera muri kuno gutahura nduza ku rundi rwego mu bijanye no gutahura ndasabye ngo nyongereze gutahura kugira ngo ntahure ivyanditswe vyera ntahure ivyo ngomba kuko ivyo ngomba ko biri mu majambo yawe. Urakoze rero uyu muntu mugirire neza umweze umutunganye kandi umuduze ku rundi rwego rwo gutahura ivyanditswe vyera mu izina ryawe ryera Kristo Yesu no tubisabye tuvyizeye amen.